igikorwa cy'amatora yo kwemeza canke guhakana ibwirizwa shingiro rishasha cyabaye mu gihugu cyose cy'u Burundi. Hano mu gisagara ca Bujumbura aho twashoboye guca icyo gikorwa cyariko kigenda neza. Muri komine ya Muha, zone Kanyosha, ku ishure lycée municipale ya Kanyosha, icyo gikorwa cyabaye. Abanyagihugu bari bazindutse cyane, mbere bamwe bari bahashitse kuva igihe cy'isaha 11 zo mu gatondo. Imbere yo gutora, umukuru w'ibiro by'itora yabanza kwereka abari ngaho ko isandugu y'itora igaragara ata kintu kirimo, akanabemerera mbere ko aja gukora ataho yegamiye. Ko amatora agenda neza no guhagararira amajwi nk'uko ari. Urakoze. Urabona yuko ibi bintu bigaragara akina kimwe cy'ifundura n'ikirundi. Turi kano ifundura. Batangereye hage matambira wazo. Dunia wazo. Igihe cy'isaha 12 zo mu gatondo amatora yaratanguye. Ufite ibyangombwa bikwiye yavyerekana maze bagaca bamuha ikarata yo gutora. Ahejeje gutora ari mu bwiherero yaca agaruka. Abajejwe gucungera amatora, abakozi bo muri seni baca bashira ikidodo ku ikarata yiwe y'amatora, bagaca bamusiga irangi ku rutoki kugira ngo aboneke ko yahejeje gutora. Ikibonekeje aho kuri lycée ya komine ya Kanyosha, abaje gutora bari benshi cyane mu masaha ya kare mu gatondo. Bamwe bagatanga insiguro yuko bari bazindutse gutora kugira ngo babandanye baje ku mirimo yabo ya minsi yose. Twahavuye dushika muri komine Mukaza ku musigiti w'abayisilamu aho bita kuri Markaz, ni muri quartier Asiatique. Hari igihe cy'isaha 2 zo mu gitondo. Aho naho nyene abanyagihugu bari bazindutse kare cyane kuja mu matora yo kwemeza canke guhakana ibwirizwa shingiro rishasha. Naho nyene ubuhejeje kwerekana ibyangombwa byo gutora bacamuha ikarata agaheza agatora. Ngendakumana Gervais, umwe mu bari gutorera aho ku musigiti wo kuri Markaz, avuga ko aryohewe cyane no kuza gutora. Kubwiwe ngo ni igikorwa cya buri murundi wese akwije ibisabwa n'amategeko. Muhejeje gutora mwumva mumerewe gute? Ku mutima numva nezerewe cyane kubera mpejeje kwitorera ibwirizwa shingiro rigenga igihugu cyacu cy'u Burundi, nkuko arico nsanzwe mvukamwo ari canje. Ejeje kugira ntore donka amategeko agenga koko bwite. Ego bo wazindutse cyane ko mbona umenga waje kare, byagenze gute? Nukuri naraye ntasinziriye niyumvira ko ntavura nsanga nacerewe. Ico gituma nazindutse, igikorwa nazindutse kugira ntenja ku yindi mirimo yanje ntejeje gutora shira mu ngiro. Ego vuya ngaho tugenda mu mirimo yiwawe. Ego ya misi yose. Wakoze kuzinduka, none wotera kamo abandi barundi kameze gute? Ahubwo notera kamo uwo batarashika ku biro vy'itora yuko yonyanyasa akanyaruka agatora n'uburenganzira bwiwe. Kudatoye bawiyatse uburenganzira bwawe kandi ari mu gihugu cyawe c'amavuko. Ndagushimiye. Nanje ndabashimiye. Eka nashimira Imana Gaspard, umwe mu bari gutorera aho ku musigiti wo kuri Markaz, avuga ko anezerewe cyane no gutora, mbere agatera akamo n'abandi ko bonyaruka kuza mu matora. Uhejeje gukora umugirwa wo gutora ngaho urahejeje, mbega wumva umerewe gutega Gaspard? Umerewe neza ko mpejeje gutora. Wari wazindutse? Nazindutse gose. Kubera iki wazindutse? Kubera nyene nanifuje gutora nyene ibwirizwa shingiro, numva menga biranezereye cyane. Ego hariho abatarashika wotera kama kahe? Notera kama ko boza naho bagatora kugira ngo yemereze ibwirizwa shingiro ryacu. Urakoze Gaspard. Urakoze. Nk'igihe cy'isaha 3 mu gatondo twagiye ku ishure shingiro mu Kabondo, aho abantu ntibari benshi, nta musunikano kandi batora bitonze. Nk'igihe cy'isaha 4 zo mu gatondo
twaciye dushika ku ishuri aho bita kuri Atene Primaire, aho tukaba twasanze abantu bari mu matora bagabanutse cyane kuko ngo bari bazindutse. Mwomenya rero ko aho twaciye hose hariho abarorerezi ba hano mu Burundi, ahenshi hakaba hari hagwiriye abo mu mugambwe CNDD FDD. Kuri Atene Primaire hoho hari abo muri CNDD FDD, Sawanya Frodebu, Amizero y'Abarundi, Société Civile bitwa CODIP hamwe na Consortium Ram Kenz NAD. Aho rero nta barorerezi mpuzamakungu twashoboye gusanga aho twaciye hose. Igihe cy'isaha 10 zuzuye neza ku biro by'amatora kuri lycée municipale ya Kanyosha, abatora bari baheze ku mirongo nta numwe yarahari. Eka mbere n'abajejwe amatora, abakozi bo muri seni baciye bugara umuryango batangura guharura. Mu biro bitatu twagendeye byo ngaho kuri lycée ya municipale ya Kanyosha bahejeje guharura igihe cy'isaha 11 zibura iminota 15. Byaboneka neza yuko abatoye ego muri ibyo biro bitatu aribo babaye benshi kurusha abatoye oya. Mwomenya ko inyuma ya saa sita mu gihe twari twahavuye, abajejwe amatora bahavuye batubwira ko hari umuntu yibonekeje yatabuye ikarata y'amatora yasohotse hanze, maze uyo nawe abajejwe umutekano bakaba baciye bamufata. Endeye na tubanza kubibuha